agenda aragumura abantu kandi akavuga ko yatumwe. Engineer yavuga ko yatumwe n'amabiro yamutumye abariho kuko turafise ibimenyetso bibyerekana. Agumura bene gihugu ngo bite mu mamashini ariko arakora, ariko ategura ikibanza. Urorero ngahari abantu twahaye amatongo, umuntu duha 50 hectares akemera ko azokora ibintu byo kubaka, umwaka ugahera kandi mwese muza muvuga ngo ikibazo cy'amafaranga si kibazo ndayafise ari ngaho, tukabaha impapuro muga tukarindira ikintu mukora tukakiba. Twakoresheje uburyo bungana burenga miliyoni 500, ariko tuza gusanga mu nyuma ibyo yashoboye gukora bingana n'imiliyoni 200. Ni ukuvuga yuko imiliyoni 300 irenga ntabwo tuzi iyo yagiye. Turacayirondeza. Urashaka kuja kwiga mu mahanga, gutembera, gukorerayo cyangwa kwivuza, yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe, tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka. Uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafise stress, aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabe gukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 the best tribe ever. Ni washika uzombwira. Nabaramukije amahoro ya Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Pasteur Jules Ndikumana. Nkaba ndi ancien président wa BDUSA. Ariko kandi nkaba ndi umwe mu bajejwe ibikorwa bya BDUSA VS. BDUSA ni ishirahamwe ry'aba diaspora b'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi BDUSA niyo yavyaye ishirahamwe BDUSA VS mu kwitabira kamo k'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho yahamagarira abarundi bose guhagurukira rimwe kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Hariho inkuru imaze iminsi iriko iracana ko igenda hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo nkuru nayo akaba ari ikiganiro caremeshejwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta nyakubahwa Dr. Alain Ndikumana, aho yari karaganira n'aba diaspora abaganiriza uko ivy'imigambi bigenda, iby'abazanye imigambi, donc uko ibintu bigenda uko ibintu bikurikizwa. Cyari ikiganiro ciza kandi abagiriwe bakwe kukibamwo nizera neza yuko banezerewe canke baryohewe. Gusa mu biganiro uko yagiye atanga ivyiyumviro, hari ahantu yashitse aho yavuze ngo aba diaspora benshi baraza bavuga ko bafise imigambi, bagasaba ibibanza byo kubakiramo, maze tukabibahereza bya bibanza, ariko ntibashobore kurangura imigambi kuko nta mahera berekana, maze ibintu bikagenda uko. Acatanga karorero ngo nk'akarorero hariho abaje tubahereza hectare 50 baje kurangura imigambi, baje bavuga ko bafise amafaranga, ariko umwaka uraheze ata amafaranga berekanye. Ni ukuvuga barananiwe, barayamaze ngo abwirwa benshi akumva bene yo. Indongozi za BDUSA bamaze kumva, bamaze kuraba iyo nkuru iri kirasirikira hirya no hino, baricaye maze babona yuko dukwiye gutanga umuco kuri iyo nkuru kuko twumvise ko ari twebwe yoba yariko aravuga. Rero twagombye ko dutanga umuco kugira ngo abantu batahure ivyo ari byo. Mu by'ukuri tumaze kuza mu gihugu tuje gusaba ikibanza kuko twamaze kuronka abagwiza tunga bafise uburyo bazodushigikira kugira ngo umugambi twiyemeje tushire mu ngiro.
Kubw'ivyo tumaze gushika baraduhaye ikibanza kandi turashimira cyane umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye kuko twaramusavye aratwumvira aratugabira cyangwa araduha ico kibanza ca hectare 50. Iyo baguhaye ikibanza baraguhereza amezi 6 kugira ngo ube wamaze kwerekana ube wamaze kudepoza document n'amaitude asabwa kugira ngo uwo mugambi wawe utangure mu buryo nyezina. Mu by'ukuri bamaze kuduha amezi 6 ya mbere twarahaye akazi umu engineer, ariko muri ya mezi 6 ya mbere twahuye ibibazo imbogamizi zabaye nyinshi kuko umu engineer ntabwo yadukoreye ibyo twamusaba. Twakoresheje uburyo bungana burenga 1,500,000, ariko tuza gusanga mu nyuma ibyo yashoboye gukora bingana n'1,200,000. ni ukuvuga yuko 1,300,000 irenga ntabwo tuzi iyo yagiye. Turacayirondeza. Twibaza yuko umushikiranganje ajejwe iga leta nyakubahwa Dr. Alain Ndikumana ayo makuru ayazi neza, azi ibibazo twahuye navyo. Nimba atabizi naho ategerezwa kuba afise amakuru atariyo, na niyo mpamvu bibaye ngombwa ko tubisigura bino bintu yuko twahuye n'imbogamizi amezi 6. Nagomba menyesha yuko nta mwaka ni kuko kijya kiganiro nibaza ko kimaze nk'amezi 5 canke amezi 6. Nta mwaka wari bwahere twari mu mezi 6 ya mbere. Kubwizo mbogamizi amezi 6 yaheze tutarangura ibikorwa twategerezwa kurangura muri ayo mezi 6. Niho twagiye turatakambira kandi umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kandi tubandanya tumushimira bivuye ku mutima kugira ngo atwongere ayandi amezi 6. Mu by'ukuri turamushimira cyane ko yatwumviye, maze twaramuririye aratwumva, maze araturonsa kandi ayandi amezi 6 kugira ngo tubashe kurangura ibyo bikorwa twiyemeje. Muri ayo mezi 6 twakoze ubudasinzira ko byabaye ngombwa ko turondera uwundi mu engineer avuye muri Amerika, kuko niwe yakoze ibikora inka niko no byita. Ibyo engineer wa mbere yananiwe mu mezi 6, we yabikoze mu mezi ari munsi y'amezi 3. Yari yabikoze byose. Document zose twasabwa twarazidepoje, amaitude yose twasabye twarayadepoje, nta kintu na kimwe tutadepoje twasabwe. Ariko ikibazo twahuye muri ya mezi 6 agira kabiri. Bakiyaduhereza tumaze kudepoza amaitude yose twasabwa, document zose twasabwa, twarasabye rero baduhereze autorisation ya viabilisation hamwe na autorisation ya dobature. Twadepoje iyo demande nk'amezi 4 arashize. Kugeza n'uno munsi ntabwo turahabwa, ntabwo turishurwa ico gisabo. Ntabwo turahabwa autorisation ya viabilisation cyangwa autorisation dobature. Nta kintu na kimwe twebwe mu ruhande rwacu twasabwe tutaratanga. Nta document nimwe, nta etude nimwe. Hariho etude imwe yari yasigaye ko natwe ntabwo twari tubizi ko byose tubwirwa na ubuha genda mukora ibi, tukagenda tukabikora. Hariho etude imwe ni etude hydraulique. Iyo etude bayidusavye hasigaye ukwezi kumwe ngo y'amezi 6 ashobore kurangira. Iyo etude tugiye kubisaba abahinga babijejwe batubwiye ati iyo etude ntabwo dushobora kuyibaronsa mu kwezi kumwe, niburi ishobora gutwara amezi 3. Mu ndwi 2 iyo etude nayo nyene twarayidepoje.
no kuvuga ubu ndiko ndavugana namwe nta etude nimwe nta document nimwe obuha yadusabye tutararungika, ariko twebwe icyo dusaba icyo twasabye nta na kimwe baraduhereza. Noneho hageze n'igihe aho tugenda kuba turategura ikibanza nkuko bisanzwe, barungika abantu, haza umuntu wa mu engineer wa mbere umwe twirukana mu kazi kuko atadukora ibyo twashaka, agenda aragumura abantu kandi akavuga ko yatumwe. Engineer yavuga ko yatumwe n'amabiro yamutumye abariho kuko turafise ibimenyetso bibyerekana. Agumura bene gihugu ngo bite mu mamashini ariko arakora, ariko ategura ikibanza. Duhura rero n'intambamyi, umva no muri aya mezi 6 twahuye n'izo ntambamyi. Intambamyi ya mbere ikomeye nuko tutaronse cyangwa tutararonka ibyo twasabye cyangwa izo document twasabye, ayo autorisation. Rero twebwe muri BDUSA uburyo buriho, icyo dusaba ni baduhereze ayo autorisation kugira ngo dukore, murabe ku buryo budashika. Ariko kuba mutaratwishura kuri ibyo bisabo byacu, n'uburyo ntabwo bushobora kuza. Ariko uburyo buriho, ni muduhe ibyo twabasavye, hanyuma namwe mudutege ku mahera. Amahera ariho, amahera azokora umugambi wose nkuko twawiyemeje, kuko uyu mugambi uhagarari urukura kogwa na BDUSA VS ni visionary solution, no kuvuga ugwa neza muri wa mugambi cyangwa muri ya vision ya 2040-2060. Rero turasaba mushikiranganje uhagarigega ca leta, nimba y'amakuru tabo waruyazi, mugende mudukurikiranire, mugende muri obuha mubabaze impamvu bataratwishura ibyo twasabye. Ariko kandi turanasaba dutabaza n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye, nkuko twamye tumuririra kandi akatwumva. Turamusaba batubarize kugira ngo turoshobore kuronswa izo document, kugira ngo uburyo bwinjire, ibikorwa bitangure. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, ihezagire abarundi bose.